bonjour, bon après-midi ou bonsoir, ça dépend d'où vous êtes. Ni Nina Merveille kuri Yaganawe TV. Munkundire ndaba ikaze mu kiganiro cacu. Ndanabashimire, shimire wowe wagize subscribe wifatanije n'umuryango mwiza kandi wagutse. Ndabize ko udakoresha YouTube gusa, dufite page ya Facebook, nawe nyine genda udukurikirane dushirako ama link y'ibiganiro bibasohotse, kandi turafise na group ya WhatsApp. Ushaka kwijamwo dutanga information tugiye dutandukanye, uco twandikira tukagushiramo. Ukeneye n'ikiganiro nimero zacu ziri ngaha, uco twandikira hama tukamenya ingene dupanga neza programme. Murabona rero je ko ndi ngaha uno munsi, kandi murabona ko ntari umwe, ndi kumwe n'umwigeme ngaha, musha bimenya yuko neza aje kutuganiriza byinshi bigiye bitandukanye. Ndagusabe rero ufate agatebe wicare kugira ngo ushobore kutwumviza neza. Reka rero mbanze ndamuhe ikaze aturamutse, twebwe abakunzi ba Yaganawe TV turaguha ikaze, wongere utwidondore. Yego ndabaramukije nanje mu izina rya Yesu Kristo. Murakoze kunyakira, ndabashimiye. Ku mazina yanje nitwa Kwizera Nadine, ndamuvuga butumwa biciye mu ndirimbo. Mfite indirimbo 8. Ari indirimbo message twibere mu Mana ngo we neza. Rero ndabashimiye ko namunyakiriye kuri uno mwanya mw'iki kiganiro. Imana ibampera umugisha. Ego urakoze cyane, natwe waduteye iteka gushika ngaha kuri Yaganawe TV. Twagomba tukubaza uri umuririmbyi, urimba indirimbo mpimbazamana, kubera iki wahisemwo indirimbo mpimbazamana? Impamvu nazihisemwo nabonye ari byo by'akamaro, kubera abana b'ubu turi mu bintu biteye ubwoba, dukora ibyaha byinshi cyane. Rero nanje ndavuga ati Mana ndagomba kugukurikira. Rero nashoboye gukora indirimbo mpimbazamana kugira ndabe n'abandi bari mu byako koko bovayo bakamera nkanje bakankurikira. Rero dushaka kuvuga ubutumwa biciye mu ndirimbo kugira dukura abantu mu byaha. Niyo mpamvu nahisemwo gukora indirimbo. Tuvuge rero yuko abantu bataririmba indirimbo mpimbazamana bari mu byaha. Ni benshi cyane. Yego nibo benshi, kandi nawe urumva iyo itari mu Mana ko hari ibintu nyene bitaburi kurakora ubu ni mu byisi kubisanzwe. Reka rero dutangurane naho waboneye kufise iyo mpano yo kuririmba. Wabibonye byari byajemo gute gutangura kuririmba indirimbo? Iyo mpano yo kuririmba nitanguye muri 2019. Niho natangura gukompoza indirimbo ya mbere. Ego ngenda mbandanya nkora n'izindi kugira n'ubu ndacari ko ndakora. Navuga ko nsa n'uri mu gukwiza album. Ego ndakwije indirimbo zishika ku 8, ariko kuri YouTube hariko indirimbo zishika kuri 4. Kubera iki ariko 4 ufise 8? Gituma hariho zishasha zeruka gusohoka mugabo ntabwo ndazishira ku mugaragaro. Utubwiye ko watanguye ryari muri 2019? Muri 2019 ni watangura gushira ahabona indirimbo zawe? Niho natangura kwandika, ariko nagiriyemwo na audio. Waranditse ucutera ubwirako? Yego. Amafaranga menshi, indirimbo bisaba amafaranga, ariko we urandika ukacubwirako? Bisaba mera mugana ni Imana ibikora, navuga ko ari Imana ibikora. Ndashima kuva nkitangura ndimenya nubwo ntararonka umuntu afata mu mugongo. Ni ibintu si kuvuga ngo namahera, n'umutwe. Ubundi bwo uvuze ati ngira nkoresha amahera ntabyo wokora, ko rana n'amahera nta nayahari. Nta kandi kazi usanzwe ukora? Oya. Na urabwira abantu ati nshaka gusohora indirimbo hama ubufasha bukaboneka? Baramfasha nyene nkakora audio mugabo narakoze video imwe n'indi nashoboye gukora mugabo ntibarayimpa. Ndi umuganda cabandanya nkora ama audio. Imbere yuko utangura kuririmba kugira uzorashira kuri YouTube n'ahandi, wari usanzwe uririmba muri chorale? Kubisanzwe jewe ntabwo nari bwaje muri chorale. Natanguye ndi umugatolika. Kaje na umuntu muguruguru, simbeshe nari umuntu yena akora ibyaha biteye ubwoba. Ariko rero kubwo Imana iraba ibintu burimwo ikabigukura. Imana rero iraraba ati uyu muntu kweri kakumbure ndamukore mwabiri y'abintu. Ariko Imana icira binkoramwo inshira mu ivuga butumwa biciye mu ndirimbo.
rero nca ndashima Imana nibuka ko nahevye bimwe vy'ibiterasoni nibuka ko ndomuvuga butumwa Imana rero ndavuga ati turashoboza iki niki rero no kuvuga Imana imaze kubinkuramwo icimpa ingabire yo kuza ndandika nkora ego uratanguye kuririmba mbega wari no mukatolika urahinduye uririmba indirimbo z'Imana mbega bakwakiriye gute abahora bakubona abo mahora muri kumwe mu byaha nkuko weje kubivuga bavyakiriye gute abo twari kumwe mu vyano ubu nta uravamo kiretse jewe harimwo ababibandanije ariko muga benshi barashima babonye ko ubu ndi umuririmbyi baravuga ati kwera Imana igushoboze kandi gwinkomeze nibyo ukeneye ari nabana bakunda n'indirimbo zanje yego tuvuze ngo baracari mu byaha mba tukeneye kumenya ivyo byaha n'ibiki n'ivyahe byaha barimo shako ibyaha biratandukanye hariho kuboregwa hariho ubusambanyi hariho ububeshi hariho kwica abantu kuko twumvise umenga hari abagenzi bakiri mu bintu nk'ivyo nyene mbega n'ibiki n'ivyaha baricana ibyaha novuga barimwo byinshi no kuboregwa ugasanga mugenzi wawe w'umukobwa yarakoroye ndayisha umwana umva ico caha ko ari caha kibi cane co kwica umuntu rero nanje ndavuga ati Imana cambere shima Imana ko navuye ntakoze ico caha ariko sinovuga ngo nta nzoga nashoboye kunywa ariko ndashima Imana ko navuyeyo ntaborewe ariko mugabo mfise abagenzi kwera ibyarabananiye ko babivamwo benshi navuga ati baraboregwa abandi nabo baratwarenda bakica abana urumva nkabo ndasaba Imana nabo ibakure muri ibyo bintu urumva ko bariko bica ibintu byinshi cyane mbega hari inyungu uvyitezemo byo kuririmba inyungu ndayiteze kuko ngo Imana yo yishurira ku gihe Imana izompezagira biciye mu kuririmba yego kandi abyiteze cyane nkoresha kwizera nihe ushaka wifuza kugera none ndifuza kugera kure cyane nkuko nyene nkavuga ati ndakeneye kumera nka ba Ruvera nyene ba Bazire bande ba Prota baririmbyi bakomakomeye kuko urabona nawo indirimbo zabo zigisha abantu benshi yego izo ndirimbo zabo ziri mu zakwigishije kugira ngo ushobore kuva mu byaha ego nawe ushaka kwigisha abandi kugira ngo bave mu byaha mbega aho tugeze ubu hari abo maze kumvana mu byaha ko twumva imaze kugera ku ndirimbo zishika 8 ndashima Imana yo mwijuru narateguye konsere nitegura hariho benshi bavuga ati tukiza hajyanye twaje turushe mu mutima ariko twatashe mu mutima wacu hameze neza cyane urumva yuko nanje uwo munsi naremuruye abantu nk'iyaba rero naremfise nk'uburyo bwinshi nkaguma nkora urumva hariho na benshi boshobora gukiza yego usibye intambamyi z'uburyo ushobora guhura nazo nizihe zindi ntambamyi ukunze guhura nazo atari iz'uburyo intambamyi z'uburyo dufate abaproducer nibo batugora kubijanye n'indirimbo baragoye harya ikintu cyo kuririmba nibaze ngo ni ikintu coroshe utihangana ntabyo wokora kandi utari umuntu aca bugufi ntiwabishobora bisaba rero umutima ugumye yaba ibibi n'ivyiza byose ubifata uko kuko birimwo nibanga ry'abaririmbyi nibanga rikomeye cyane utabizi rero kumva biriko biravuga ngo ni ibintu byoroshe ariko ni ibintu bigoye kandi bigoye mbega wandika indirimbo wisunze iki indirimbo ndisunga Bibiliya amajambo ari muri Bibiliya yego umenyereye bavuga ngo bakatolika ngo nta kongo ntituba tuzi ibintu byo muri Bible mbega bigenda gute hari n'igihe nubwo utashobora kuraba Bibiliya urashaka kugira kuraba nk'ibibazo baba waraciyemo ukabikuramwo indirimbo kandi gahezagira abantu ikigisha n'abantu bivanye n'amajambo uri kurakora yego hari abantu ngaho baguma bibaza ati none uwo muntu aririmba gute bimeze gute ngo ducishiriza ko gato mu ndirimbo maze kusohora mu ndirimbo tumaze gukora yego muturirimbire ko gatoyi twumva ngo twibere mu Mana twibere mu Mana ibihe tubayemwo n'ibihe bigoye ibihe tubayemwo n'ibihe bikomeye
murakoze cyane mbaza none umuryango wakiye gute ibyo bikorwa byanyu batangiye kubona bari kurabisha kuri YouTube n'abantu benshi usanga batabitahura mbega bavyakiriye gute umuryango wanje kubisanzwe novuga ati abavyeyi bobo nta nomwe ngira abavyeyi nta nomwe ngira mugabo ku muryango bavyara baryoheye bararyoherwa cane ndetse namwe mwabo bagenzi twashoboye kuba turi kumwe mu bintu bidashoboka byarabaryoheye nubwo byase ko babivamo yego ni igiki cahindutse kuva utanguye gusohora zino ndirimbo mpimbazamanana ni igiki cahindutse kuri wewe mu buzima bwawe icahindutse kuri jewe nubaha Imana nkagenda nubaha n'abantu nubwo utoshobora kuba unyubaha kubera namenye ico Imana ikora je ndakubaha yego sica mera nka wewe yego mbega mu byo wifuza mu byo dutegurira ahazoza urashiramo yuko wokorana n'indirimbo n'abandi baririmbyi bagenzi bawe cyane gose nk'abahe baririmbyi bifuza gukorana nabo indirimbo ngaha mu gihugu cy'u Burundi nk'ubu nk'Imana impaye nka Ruvera gutyo twokorana niko kubona muri Ruvera urumva Ruvera impamvu twokorana ndabona nk'ujya amaze gukorana no kuvuga yuko ari nawe ugomba ushika nawe Imana yamushikanye yego mukoranye nawe kugira ngo igikorwa cawe kigere aho kigeze dukoranye nawe no shobora gutera intambwe nk'yashoboye gushikako kuko afite indirimbo ziryoshe cyane zikura abantu mu byaha benshi baranazikunda kuko niyo uri kurayumviriza na wewe irakwigisha igatuma n'ibyo bibi wagomba gukora ubivamwo zigatuma zikura abantu benshi mu byaha zigatuma kandi zigeza kuri abantu niyo mpamvu rero nifuza ko dukoranye nanje nogera kure nk'urugero amaze gushikako yego mbega wifuza kurangiza ko ibikorwa byawe bigera ngaha mu Burundi gusa ibikorwa byanje nifuza ko byojabuka mu bihugu bitandukanye no mu ntara haba ruguru hehe haba ngira ngo y'Imana yoba yaragejeje kurema ntabwo nifuza ko byoguma mu Burundi honyene kuko shaka kugira ubutumwa bwiza abantu benshi indirimbo zawe zisohora mu ruhe rurimi mu Kirundi ariko mugabo hariyo meruka gukora mu Giswahili ntabwo iraja ku mugaragaro yego mbega ni ko mbona abantu abaririmbyi ari benshi no ngaha mu Burundi ari benshi barimba indirimbo mpimbazamanana mbega wewe ubibona mwiki baririmbyi je ndiko ndaraba ku bwanje ntabwo mbona ari benshi cyane kuko ndiko ndaraba dutumiwe shobora kuboneka ndumukobwa umwe nk'abakobwa bobo sinzi niyo bari kandi barahari mugabo ugahura wewe ugiye nko mu gikorane canke muri concert uri kuri afishe uri umukobwa umwe canke babiri ukiyumvira ati none abakobwa bagiye hehe ugasanga uri mu bahungu bashika nka 10 uri umukobwa umwe cangwe babiri rero nasaba n'abandi bakobwa ko boza bagakora ibyo turiko turakora kuko gukora sikuvuga ngo namahera wewe urashobora gukora ukandika ibindi Imana ikikorera ushaka kumenya amari yakuye mbega nibiki bikunda kukubangamira mu gihe uba uri kurakora izo ndirimbo zawe kimbangamira dufatira kurandika birakuharaho bikugora cyangwa ukaraba ati none ninaheza kwandika amayanzo ce ndayakura hehe ibintu byinshi biragoye kandi bitwara iki ibintu byo kwideplasa ibintu byo kwitegura no kugira ngo nubwo buryo kugira bayigukorere nigiki wosaba kugira ngo ibikorwa byawe bandanye bija mu ngiro neza icyo nosaba shira kubona umuntu afise uburyo akavuga ati reka ndamushigikira ujya muntu kandi ushigikiye ndaho woba umpaye n'inguvu zo gukora niho rero noca nkora neza ni mvuga ati ndafise wo shobora kwitura kafasha nkabikora kuko ndagomba kugera kure ntabwo shaka guhagarikira nyene yego nubwo bigoye nyene ikintu kitakugoye nyene nta kamaro kiba kigira urifuza kugera kure ugahindura benshi cyane gira kamuterere abo bantu bose nuvuga yuko baba bafise izo mpano canke Imana yabagiriye neza bakava mu byaha kugira ngo nabo akajambo babwira kugira ngo nabo bafashe abandi nkuko bafashijwe ushobora kuba warafashijwe ugatera imbere ukagera kure
ukabona uwundi akiri hasi ahubwo muduze no munsi rero n'abaririmbyi ndabona umengo nta n'urukundo tugira urashaka kurungikira link umuntu wawe ntanayirabe none wumva tuzotera imbere gute ukavuga ati abantu genda hariya kuri channel yanje ya YouTube ukore subscribe ntibanayiraba ngira nta nuko banajayo wewe wagenda ukayigirira ugakurayo link nta nuko bayugurura niyo mpamvu rero beshi boza baradushigikira ukazirasambura link umuntu aguhaye nimbura umuririmbyi yateye imbere ukaraba tujya muntu ari hasi reka ndamushire hejuru kuko nawe umaze kumushira hejuru Imana izobikuhembera kandi niyabona ko wamugiriye neza nawe azobikwishura yamaze kubona iciza wamukoreye tubwira nawe dushobora gusanga ibikorwa byawe kugira ngo tuce tuca kubiraba kuri YouTube wandika ko Kwizera Nadine na message ushobora ibikorwa byanje YouTube wandika Kwizera Nadine cyangwa na message kwekina na message na message na kazina Imana yampaye urumva ko arako Imana yanshiriyeko ku mazina yanje y'amavuko nitwa Kwizera Nadine urakoze cyane kandi agushimire ko abanye natwe twaganiriye byinshi bitandukanye nizera ko abumvise buno butumwa bashaka kugufasha mu bikorwa uriko urategura twitegeye hari ikindi gikorane ni mu 8 ndagomba gutegura igikorane kirimo na video ndiko ndacari ko nditegura no kwandika ndiko ndabandanya ndashobora gukora iyindi mugabo nyuma y'igikorane reka tugushimiye cyane dushimye nawe ko badukurikirana murumva yuko abantu bafite impano ari benshi wowe ukaba ufite umutima wo guterera warafashijwe ufashe n'abandi kugira ngo nabo bashobore gutera imbere reka ndabakengurukire rero kino kiganiro mukigeze kure mukugira partage ndabasabe ikibanza ca commentaire twabahaye muze murandika amakommentaire mutwereke yuko biba bimeze neza canke bimeze nabi twikosore kuko atamwebwe nta twebwe ndabakengurukire cyane rero yari inama yavuye mwari kumwe kugeza bitanu hamwe nayaga nawe TV ubwenge ni wo mutima ubwenge ni wo